wako 5 hapa. Abigeme basanzwe bakina umupira w'amaguru hampande yo gukina uwo mupira ngo basabwa ko nabo bomenya ibijanye no kwitunganiriza imigambi yabo, ico bita entrepreneuria, gutyo nabo bakiteza imbere. Ibyo nivyashikirijwe na Kabura Ejeni arongoye igisata c'abapfasoni mu ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi. Mu nyigisho abo bigeme basanzwe bakina mu cicaro ca mbere mu Burundi baronkeye mu ntara Gitega mu kiringo c'imisi 2 kuva kuri uyu wa gatatu, kugira bategure iyi formation ku bigeme bacu b'abarundi basanzwe bakina umupira w'amaguru abigeme, ni kugira tubategure nko mu gihe bamaze kweza kariyeri yabo yo gukina umupira w'amaguru mu kibuga, ku buryo yuko murazi ko benshi bakora staffa imyaka iri kwirabajana kwirabarega, ku buryo yuko muri atelier byabonetse yuko bariko barabigisha ukuntu bazovyifata mu gihe bahejeje gukina umupira w'amaguru abigeme mu kibuga, nibagera mu ngo zabo cyangwa akazabo ndi mabanga ingene bazoba bamaze kubategura. Birashika yuko iyo bajeje gukina umupira w'amaguru abigeme kenshi baburi yo baje mugabo ndibaza yuko muri iyi atelier babigishije uno munsi imisi bitumaze turi ngaha Igitega ku mugwa mukuru wa politiki, babigishije ukuntu bazovyifata hamwe nibamara kweza gukina umupira w'amaguru mu kibuga, ku buryo yuko bitegure ko tuzoca tubarondera abazoca bagenda nko muri arbitrage canke muri coaching, ku buryo yuko canke bakigisha indi myuga bashobora kubeshaho imiryango yabo. Umwe wese avuga abona yuko ari inyungu yabironkeyemwo, ejo canke rya ejo tuzoshobora kubabona muri komisiyo ya arbitrage canke komisiyo ya coaching, aho zo ko arakoca imigwi itandukanye kuko bazoba biciyemwo barabizi, canke bakazabonde mu yindi myuga basho gutwigisha turi muri formation, bagiye baronse bagage kwiye ku buryo yuko tuzobakurikirana iyo bazoba bariko baragenda mu zabukuru. Abo bigeme ubwabo nabo barashima izo nyigisho ko zigiye kubungura byinshi mu buzima. Parise ndi kumwe nawe Batazira Dover, abandi imvukira mu ntara ya Makamba. Inyigisho ngizemo imisi ngaha mu ntara nziza ya Gitega zamariye akamaro kanini muri jewe, nko mu bakinyi tugiye kuba twofatanya urugamba no muri generation yacu. Baratwigishije neza ko ingere dukwiye kwitwara imbere y'aka kazi n'inyuma y'aka kazi, gihe tuzoba twapassionye ni mu gihe tuba tubirimwo, ivyo dukwiye kwirinda uko dukwiye kwitwara muri aka kazi kacu k'umupira w'amaguru. Ego mu byo mwagiye murakurikirana twabonye ko hari mu byo kwitunganiriza imigambi hampande yo gukina umupira w'amaguru, mugiye kubandanya mwitunganya gute mufatiye ku nyigisho mwarose na cyane cyane bijana no kwitunganiriza imigambi? Kwitunganiriza imigambi ku nyigisho twarose nka twebwe twivuze ko muri ekipe yacu turagiye kuraba entrepreneuria tugiye gukorana cyane cyane mu bintu by'ubworozi ndetse n'ubudandaji kuri bamwe nkazoshishikara ndabihimiriza n'abagenzi banje bo dukinana mu ma ekipe atandukanye ndetse no mu mibano yacu. Ubutumwa ndabashiriye nuko ikintu ca mbere aho twoba turi hose indero, akazi twoba turiko turakoreramwo akazi kose ukora indero ukayishira imbere, n'ikintu bitango leadership no kudatubwizigirwa ku muntu, na cyane cyane muri imico kama mw'iki gihe tugezemwo muri iyi generation turimwo, kwirinda gutwara inda tutipfuje, kuko iyo tugumye tuvuga ngo turiko turashurashura tugatwara inda tutipfuje biratuma kariyere yacu isubira inyuma cyane, bikaboneka tukareka kugaragara cyane mu kibuga. Inyuma y'izo nyigisho zatanguye kuri uyu wa gatatu hakaba haje haba urukino ku kibuga citiriwe Ingoma rwatangujwe icese n'icegera cyo mukuru w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi Arcade Nimubona ari kumwe na Dr Kaku Pierre Conan, umuhuza bikorwa muri Finiwap mu rukino rwa kivukanyi hagati y'umugwi urikiyemwo abakina mu migwi yo mu gisagara ca Bujumbura n'umugwi w'abigeme bakina mu migwi yo hagati mu ntara. Ubwo rukino rukaba rwarangiye iyo migwi ibiri yabo bigeme banganije ubusa ku bundi.